Madamu karibu. Ego. Hama nabonye dossier wayizanye. Ego. Dossier cyayuzura neza cyane. Gisigaye nuko transfer mu bucamanza kugira ngo ibintu bijya mu ngiro. Hama muzoba mukoze cyane. Mubitunganirije bikava mu nzira kubera murabona ibyo musaza wanje yakoze ko aragahobera bunwa. Vema muzoba mudufatabaye mudufashije cyane. Madamu ntugire ikibazo. Ubutungane nico bubereyeho kugira ngo bubatunganirize. Ego. Na cyane cyane dossier nkazijya barazinyabutsa cyane. Ego. Sawa sawa genda murindire mu minsi bizogenda neza. Muzoba mukoze cyane. Sawa murakoze. Ego. Mama. Mam. Sa. Aicho nshaka kubwiye. Sa. Mama umeze neza. Warangiza ukaduca ko atari no kuturamutsa. So, anyway. Ariko ndakeka sibyo nashaka kubwira. Ariko kandi ubabare niba ndanabapangiye. Ariko mu rugo, mama, mwarengereye. Niba mwari mufite icyo gukora, ndakeka mwakubikorera umwarimu ariko bigeze mu rugo. Ikindi kandi nibaza ko atari uno munsi bitanguye. Ino ngese imaze iminsi. Kandi ndakeka nta kintu na kimwe biri kutumarira nk'abana bawe. Usibye kuri twe no kubabanye ndakeka n'ibisa neza. Ariko mama, ukeneye ko tuzora duca hose, tuzora tugenda baduhanze amaso. À cause de toi. Mama, agarika ivyo bintu mu rugo ko nitugiye kukwemerera. Ubu rero mwakuze. Musigaye mundaba utwo ndiye twose. It's not that. Ndi mu kwisanzura. Kubera ibe wewe ufise so. Ibe nawe ufise so. Muri uno mwanya tuvugana. Ndiko ndarondera umwana w'imvukira. Kubera mwe babiri uraba ruguru. Ndibaza mwana ntawe. Okay. Mama, ariko izo zari impanuro nk'iz'abana bawe. Kuko tubona ko inyifata itabereye. Abana bawe buri munsi tuje nga n'induru ni stress gusa. Shu, reka n'abana batwigendere ba.
Be ibintu birarenze mu rugo hakuze ko harimo n'agasuzuguro ikindi kandi ndibaza ko ino ngeso nitanguye nawe kuko urumva yuko uba ari tumenye ko nje nawe tudasangiye papa Mimi je ntibigutera ikibazo igikuru nuko twonse rimwe hanyuma bisigaye nubwo nibitumubwiye ubu nyene ejo ntabyazoba cibuka gandazi ko ejo tuzoyaga byinshi na mama ameze neza Mama Mimi na mahoro emwe burya twe tuje gusuhuza twarumvise ko kwaye twarumvise vyababaye ko nibindi twarumvise ko hari ibintu vyabacanyemwo mwacanyemwo muri abavukanyi ivyo twavyakiriye neza burazi usara mama wawe usara mama wawe cyane photocopy usana mama wawe photocopy kamarariya niko kari kandembeje ngaha numva n'umubiri wose tonekara muri ni hatari Mama Mimi ciye nibuka igihe bakugonga uvuye ku ishuri umuvyeyi wawe ariwe mama wawe yerekanye umutima mwiza mu gihe abandi bari bihebuye bivanye na accident yabaye yarabahumurije mu bugwaneza ababwira ati yuko ari accident yakugonza atabishatse ariko sinzi umutima wawe ahantu uvuye kugira ushobore kwanka gukura umusaza wawe mu rujyamwo turagusabye nk'ababanyi nk'inshuti n'abagenzi umusaza wawe yari umugenzi yabana neza n'abantu yari umugwaneza hose nkamwe wodukundira ukamukura mu rujyamwobo wobugize neza wumva baguhanura kana babaguhanura nababanyi ariko n'umuryango urabona ko ari ababanyi ba hafi aribo bategerezwa kuza baraguhanura urabona ko mama wawe atagihari wumva impanuro z'ababakuriye ariko rero nk'abazimyamuriro nk'ababanyi urukundo twakunda n'abavyeyi bawe nukuri ntitwokumva ibintu bibaye muri runo rugo ngo twicare turababanyi muri bibondo vy'iwacu ntitwoguma twicaye dutegerezwa kubabwira ibiriko biraba ko bitatunezereje mu kibano nukuri musaza wogira n'ingoga umukure muri harya muri gabuye kuko twese twarumiwe musigwa n'inshuti aho rero abantu batatu umwe babiri batatu mwese mwaje guhanura jewe icyambere cyo nabatumiye uyu aravuga uyu akavuga ndagwaye muje kundenza ugwamo mwashobora kumviraho rero nabumvise byose bibaho nimba nawe mubona yuko ntabumvise ni mu mboherero jewe ni mu mbohe mama Mimi urabuzi yuko wari umugenzi sibyo ariko guhera ubu ubugenzi bwa jewe nawe burahagaze ndashobora kubasaba mukampagurukira mu nzu mukagenda Mama Mimi turashobora kukuvira mu nzu kuko nimvira mu nzu simvira mu gihugu kandi wanka bangwe ntiwanka zana ndabe ariko nk'umuvyeyi nawe ufise abana wari ukwiye kumva impanuro tuguhaye kuko ariko wodukora icyo kintu tugusabye nk'umuryango nk'inshuti n'ababanyi wobugize neza kuko agasozi k'intanuko kahiye abagabo babona ndashobora gusubiramo ibyo navuze sindabakeneye muri runo rugo hama impanuro zanyu mwampaye murakoze sindabakeneye mumpagurukire mumvire mu nzu je nibaza ko niyo ngwara woba urwaye usanga harimo na stress harimo byinshi rega nimuze tugende ariko umenye ko ejo uzodukenera
umubanyi niwo muryango kandi abantu barakeneranira kumbura muze tugende murakoze ku mpanuro baye sigara amahoro kwa Rukira nawe ntukira wongera kuranyisha hari abantu bazi kuraba ibitabaraba kweri kandi baca umugani mu kirundi ngo ibitabaraba barabe hasi ariko gamana numva n'ubushyuhe buduze yo ndapfuye we vrema we sinzi vrema iki kandi iyo turi kumwe numva imenga sinova n'umuhira urabona ko uno musi na programme zanje zose nazagaritse kubera wewe nubura kutanezerwa kandi uri kumwe n'inshiri wawe na telefone nataye none uwo gumana telefone kandi turi kumwe inshiri nawe ya uno musi je ndavuga ati no ku kazi sinjayo vrema nkeneye ko twigwana nawe twe turayaga ibintu byinshi by'ubuzima ivyisi ni bituma tugiruka inyuma ifoko tu sivyo none sikora dukundanye inshiri cyane Sheri nibiki kumenga urahindutse twe turaganira mbona umeze neza Sheri mu minsi iheze hari ababanyi baje ngaha kuntuka kuvyerekeye musaza wanje hamwe n'urugo urunyene baraza vyarambabaje Sheri je yiri umusore nari umukarateka na sentire noire ndayijyamanye ngaha mu nzu sinigeze ngwana n'umusore umwe ariko jewe umbwira umwe wese ndamusanga muhiri wiwe nazo bari kumwe n'umugabo we bose ndamena je simfina urumva ko yabaye mfite ubushobozi bwo kugurisha iyi parcelle nayigurishije kweri amaze turaba ikindi gihugu twojamo kubwo watebije none impapuro zino parcelle zifise nde nimba atakuntu uzoboneka muri nozu rero rusange ku mpimba umugisha inama umubwire yuko ushaka ugurisha ino parcelle kugira ngo umugombore kuko urubanza rwe byaranse ko yovayo ndazi neza yuko nawe nyene arashaka gutaha ave muri kayagasho sivyo none ndazi neza yuko ateza kuvyemera hama dushe kuhagurisha tuce twigendera ndagukundira sheri ikibazo cyose kije ucugitorera umunsi narakubwiye jewe umutwe wanje uyu nguma niyumvira ikintu kimwe ku kindi kandi ikintu cingira akamaro sinigera mpusha n'umunsi n'umwe sinigera nanirwa amasheri kubera ndyohewe rero ambara agashati tuja kurya akabenzi très bien sawa nyarutse yo sintevya n'umunota umwe ngiye kuhagurisha kandi vuba sizonje yigira ngo azosanga twarahagurishije twaravyese kera nigiriye no kwigira nawe yicare hariya mu mpimba yigira ngo afite ubwenge bwinshi azosanga hari meni hasigaye ikiziriko n'ukuri sheri nyarutsa tugende amabajya abakobwa nabo baguma bita mu byo batazi bajya bobo burakeye baduge ruguru ko batazoguma ngaha nahagurishije yakwezi Naraciye numva n'ibiro bidutse
Mimi. Meze neza. Mimi. Uragwaye? Mufise ikibazo cyane. Kunzi twavuganye vya muyomba ko tuzoja kumuraba. Cyangwa uragwaye? Kweli. Ubu ibibazo byo hano mu runo rugo birangiye. Habaye iki? Isundi twikosa dufise n'ijya. Kuba twavuke mu n'umuryango dufise kwasa. Imisi ndiko ndagutahura. Ire numve ko byino ncuro byo birenze. Kandi umve ko nta namwe handi dufise ho kuca. Kina cumenye yuko mami yahangiriye gukora ikintu. Ni ngombwa gikora. Mbabarira umbwire ibyo bintu byari ibyo. Ariko ziko mama agiye kudandaza ino parcelle. Sa? Hose. Adandaza he? Bivyo wabikuye? Ibyo mbisekara ariko bibwira amukabo. Mbabarira ejo tuzindukire kuraba muyomba. Mama tubimubarire. Sivyo? Icucu nico. Ariko ikibazo mfise nuko dushobora kubimubwira. Tukamubwira ko bagiye kumubisha nta muhezo maporo. Mama ashobora gukora andi manyanga yose ariko bakadandaza ino parcelle. Imisi nanzi ko dufise umuvyeyi nk'uyu. Sinzi ko dufise umuvyeyi afise umutima mubi ugeze hiyo. Mumikimba waje ni muyomba. Kuba nari mu gashugo ariko mpamvu ziwaje. Mimi gasi. Rero natwarukanye ko tuja kumuraba azodutahura. Azubona ko natwe hari uwadutumye. Sifte? Hora rero. Hora. Yanga. Mimi! Mimi! Abana bagiye he? Nta n'umwe akakaza. Irene! Irene! Ese mana abana bagiye he ko bananiye gayemu? Aba bana nta n'umwe acicara muhira? Abana biyerereza nk'imene zo muci. Barananiye jewe n'ukuri. Kugira urashobora kuvyara ukivyarira akaziri. Je narivyariye akaziri je mama Mimi. Aranje nicaye ndiko ndahamagara ngo abana bari ngaho kumba abana bahise kera na mwana numwe ari ngaha mu rupango. Vyawo bigiye kumenyekana. Bigiye kuva mu nzira vyose ntaco. Abana barananiye. Oya nukuri suku yerera uko. Sheri bite? Sawa. Karibu. Kumenga uri kuri idoga nibiki? Aba bana bananiye sheri. Aho ngeze ko numva ndushe. None ko abakobwa bamuguma mujyana. Nta musi numwe ntasanga uri kuri idoga? No kubarira yuko atamwana numwe ari ngaha muri iryanzu. Bose bagiye. Bana barananiye kweri. Ndakuzana agatebe. Hakibazo. Abana barananiye. None gashero waje nani yagize cyumviro ibi byana ko vyomora. Bikagenda kwa wase wabo. Yaba vyakunda amanara vyomoye kuva kera. Gusa nta na kimwe reka tuvyihoze. Ikintu mbona nuko twogira uko bishoboye kose tunyaragase iparcelle tuyikure mu nzira tuyigurisha. Très bien. Kuhagurisha. Kweli? Iyi no kuyigurisha. Sheri, nari maze igihe ntagusohokana. Uno munsi
we niwe wicagura aho ndagutwara c'est vrai Hey, ego kabisa shaka kukabenzi. ahantu hazembutse nkaho Niko nshaka rero. ntuma ndagutwara ahantu bakotsa neza apana ngaha mu Kamenge Nta kibazo. Yego. Ndukuhagurisha nyene hama hatuvireho Sheri, Haranshushe. itegure. Haranshushe. Twitegure vraiment tugende. Ndashaka ko ibintu tuja kubiganira uko urafata akantu niko urafata akantu ho byogenda neza. Ebasha nanje ndagiye kwambara kagahuzu ukunda ndabizi. Ndazi ivyo ukunda. Sawa. Safi sana. Safi sana. Musaga musaza. Tuje gukuraba. Kuba tumaze iminsi tutabonana. None mwaramuzi yundi. Twazi. Mugabo sivyo vyari binzanye. Icyari kinzanye nuko twakwicara hasi tukayaga kuvyerekeye ngene upfa ngaha muri Nobohero. None je nova ngaha gute? Nimwe muri hanze, murazi biriko birakorerwa hanze. None jewe ndafunzwe, nova ngaha gute? Mwemwe ubikora mu birashoboka. Mumfashije ivyo bari byiza no kuri Imana bibahezagiye. Je kintu nicaye ndaraba ndiga nuko twogurisha irya parcelle kugira turonka amahera bagukure ngaha. Erega irya dosiye y'uwawe isaba uburyo bwinshi. Gurisha irya parcelle. Nasha none birashoboka. Nasha tariyo siho ndingi. Nta kimwe kiriko kirakogwa. Sinzi mubimfashijemwe byoshoboka. Ho muri umukiriya. Wowe igura yoboneka. Gusa nanje kubigucisha ko kugira ubimenye yuko igikenewe ari amahera. Kuri no dosiye yawe burya ntiyoroshe. Jewe genda mugerageza murabe nimwaronka umukiriya. Muzombwira hanyuma ndondera impapuro zayo. Hanyuma ndazibashikiriza hanyuma mugurisha. Ariko rero murabinyarutsa kuko nukuri. Aho ndi simeze neza na gato nukuri. Ndarushe. Erega ikintu kimwe no kubarira niko uri musaza biwanje. Kandi sindakwanga. Nicyo bituma nabona ati ko narinze niyumvira uku reka nze ndakubarire icyiyumviro mfise kugira turabe ko wova ngaha. Sinezerewe kubona uri ngaha mugasha. Sa yarutse. Muze muranyibuka basi mungimurira no kungemurira. Oya ntacyo tugiye kubyiga. Sa muba mukoze. Hama uragura n'agasukari. Noti ibihumbi 10. Hasha. Uno munsi. Uno munsi. Bagabo. Bash, uburo no munsi. Hasha uburo. Sawa rero. Sawa musigara. Yego. Urona aha rero izi ni inzu z'abantu zeye, inzu z'abapangayi. Aha aya mazu menshi arimwo amatoilette y'indani. Hari igikoni kimeze neza, vraiment ntaco wugaye. Kurajya amafaranga nakubwiye vraiment ni nko gutora, nuko dukeneye amahera yihuta. Oya ndabona ko n'amazu asa neza, arubatse neza. Yego kabisa. Bino amavuta kabisa. Yego. Ndabona ko nibiyo bimeze neza, zimeze neza. Ameze neza aho hiyo n'amagorofa. Kandi mu makarita yatekereje nka mu Kamenge quartier imwe. Yego. Nabonye neza. Hanyuma ikindi naco. Urazi icyo twavuganye? Nta kibazo. Kajya komisiyo kanje naho leta yagakuye. Umenye uko uteza kukampa. Ntangorane kijya ndagikora. Ndazi yuko agafana kanigeza kugakora. Kwari kukwibutsa. Hanyuma ndibaza yuko uburazi ko virema zibera muri banki.
nta muntu akigenda yikoreye amafaranga uraza ubusuma bwarabaye bwinshi Ego. ribaza ubu ni guhamagara shinga ntaye hanyuma shaka turabigira ngaha no muri banki barabigiraho bakandika bagaheza hanyuma ibisigaye nabyo gende baza yuko ivy'amafaranga si kibazo kuri wewe Mura nta kibazo na kimwe kubera ko urazi ko ubu atamuntu akigendana amahera mu ntoki. urakoze cyane Ego. Mama Mimi Mama Mimi Mama Mimi Shambe uyu mudamu ngenda yajyanwe Madamu urazi ko akunda itiro. Nibyo bintu byaho birabizi aha kabisa urabona hasi ko ari cement nta gondo ntaki aha vraiment yego kabisa ndakunda umuntu tuyaga duhuza Ego. Mama Mimi karibu ego ni sawa Yasha wo ari waruryamye nibiki barinjamye agakavura kari kango twishije ni hatari yego kango twesheje hanyuma simere nka wa muti w'imfizi uyu ni wa mukiriya mwe nakubwira yego namuhereza urupango rwose kandi yashimye n'amafaranga vraiment bizo ko atakibazo nta kibazo yego kabisa nibaza ko atakindi gisigaye Ego. ndibaza nawe nyine yahabonye ko ari heza ko araho yashaka nyine nukuri yaje Jewe nahashimye nta kibazo hameze neza ndana ko no hasi harasimanze neza nta kibazo. nta makari bungira ngo wahabonye nyine hameze Nahashimye nari ko bimeze neza. aha nta ngorane nimwe impapuro z'urupango zose turazifise nta muntu umwe azo gutera marara yego nta kibazo vraiment bimwe mugura mugasanga inyuma mugiye mu manza z'abana niki aha kabisa ibintu bimeze neza kabisa ntugire ikibazo cy'ibyo Okay ko ngorane nimwe. basha nta nimwe ego nta impapuro nimwe zose ziriko nta kibazo yego ariko mama urumva neza ko mwumva mutuje neza muri ko murabesha umuntu mbwa mu mutubone ariko ubundi nawe ufise amahera yo guta ariko kandi niwe ufise nayo guta it's fine gute ushobora kuza kugura inzu ahubwo ata impapuro bakweretse Ariko nibaza ko atakibazo na kimwe nibaza ko bafise kuko abana n'abagenzi atakibazo na kimwe dufitanye. ku mahera Mimi usigaye ufite indero nk'inkuko uvugira mu bantu bariko baravuga mama yuko nako ndavuga ishuri ya ninde yaguhera uruhusa rwo kuvugisha uriya uvugira mu bantu bakuze nk'aba mama ibyo ntishobora kubyihanganira ubundi ni gute mushobora kudandaza parisera na nyene yadahari ariko ubundi mufise ivyemeza yuko ino parisera ari iwanyu ariko gamami uyu mwana wawe niyo ndero wamuhaye wewe kutagira indero man ndibaza ko uyu mwana nto biha agaciro ariko ndazi ko tugiye kubitora inyishu ego nta kibazo mwebwe ni muburabe mu bivugane n'umuryango nta kibazo nawe je nta kibazo na kimwe afise icegera cy'umengo kiriho sinzi uyu yavujava urabona abana nk'abiyo bananiwe ku ishuri hagiye aza afise amastress y'ugasanga ariko aravuga ibitajanye ego ku munsi wejo wewe witegure gusa nabashinga ntawe ubura bateguye wewe pre ibyo ngaha ejo uzwa nabirangije we nugira ikibazo sawa sawa shemwe inguvu mugabo nta kibazo na kimwe ego sawa mama ibyo bintu ushobora kubyihanganira gute mushobora kugurisha parisera na banyene badahari mbeho mufise icemeza ko ino parisera ari iwanyu usigaye ufise indero nke nk'uko uhagarara mu bantu bakuze nk'uku uterera nawe ijambo wewe uriko urajanye uno musi turaheza nari maze igihe nakuvugutira umuti uno musi ndawukuvugutira ingo musi ndakwereka icara aha ubimbarire ushobora kwita mu bitakuraba wewe man mbarira we ivyiri tongo we birakuraba mwiki urashobora guhagarara ukavugira mu bantu bakuze bagusumvye imyaka naza nahura n'abantu batagira indero kweri urambabaje mama ibyo navuze ndakeka wabyumvise sinshobora kwemera ko ibyo bintu biri
Abashindiro yawe muri no misi ni nkeya ko gose. Hari igihe ndiko ndiyumvira ko ari umwana je nivyariye canke ari uwundi muntu banza ni Of course. Aguto wivyariye yo bikora gute? umwana w'igitoga mana. Mugabo ntaco. Ngiye kuvugutira umuti kandi uzowuma. Sheri. Wewe ivyo uyu mwana bindekere. Tuzobimenya. Ico ngiye kumugirira azokibona. Tugende. Ileni. Ngwani. Ngo mugende. Ndafise yonje. Yago nenza nane kuri nivyumvira nibite nivyihuta. Amanda afise mba naragiye. Ndibiseka mbabayesha. Abo nivyumviro byandenze byumvira ubuzima turimo. Nkumva biransize. Najya kunyifata mama sigafise. Yakunda twabonde iyo tuja gusaba indaro. Twone ndivyo nako ndiyumvira. Inyifata mama sigafise irandenze. Najo bigaze ndumva neza no kumuka nkava mu runo rugo. Hako nundi je nibaze yuko ibintu mama akora antwe siyo ngeso yiwe. Je ari nibaze ko biterwa na kiye gihe baraciye. Nuko uribaza ko mama ashobora gukora ibintu nk'ibi. Anyway, ariko ndibaza ubona gute tugiye muri sentare tukaja gusaba imbabazi. Tukemanga ibintu byose tukavuga ngene vyagenze. Hama tugasaba ikigo. Ikirushije nanka katubabari. Uribaza mimi ko tugeje ntosigarayo. Mbesha. Ngende ndabivuge ko ari ububeshi nakoze. No, trust me. Akumva utaruhijwe n'uburyo anko amazigihe nk'iki cyose mu gasho ibintu byose tubizi. Nandi ndabishaka kwava muga mfise ubwoba. Ko nshobora kugenda nkavugisha ukuri hanyuma akaba ari je ncansigara mu kibanza ca muyoma. Ndabizi neza ko byose bizogenda neza. Ariko kuri kube kwagiye hagaragara. We wabibajije nde? Narabibajije. Kandi naramuse ko bishobora gukunda. Ubu nyizera gusa. Irene nyizera ndagusaba. Ariko umva ko bikwiye basi ko tubikora. Yego. Nyizera rero. Nje narabibajije byose. Kandi ndazi ko bizogenda neza. Sa kanakuze tuzobikora. Ivyo murimo nibiki? Nothing. Uriko murahakana kandi biboneka mwacuritse imitwe hamwe habaye iki? Na kimwe murimo. Kandi biboneka. Kurya mwebwe. Ivyo wanyu bigiye kumenyekana burya. Mbaye turaza kurandana tuvugana mu nyuma. Ariko kandi ikintu ukwiye kumenya ugerageze ubwire banga kugira ngo mama ataza kubimenya.
hama ubundi tuzobikora umuntu. Mama karemeza cyane iri mirimo. Uyu rero mano Mwembo meze neza. meze neza mwari muzi ko nzopfira ngaha Mwembo ariko nawe uvuga gutyo. Ariko none ko twe tuje gusura ngo turane umeze neza. igihe maze ngaha ubwo niwo munyibutse rero Ndabizi ko tutari twemerewe gutumbera mu maso yawe. vuga gusa ikibagenza hanyuma mugende mumbise Mwemba n'uri hano natwe suko tubinezererewe. Kandi turabizi ko tutari twemerewe gutumbera mu maso yawe. Ariko tubabarire ku byabaye byose. Twe tubishaka ko uba hano. si nk'uyu urusura yabikoze ni wowe wabikoze muje kunamba ku muvyimba kunyereka yuko rero ko aho mwashize ko habereye sivyo icyo tubazanye Oya. Twarakoreshejwe kandi byose byakozwe na mama wacu. Natwe nta buryo namwe twe dufise bwo kumuhakanira ariko tubabari twabikoze tuzi ko ari ibintu bitonya. Tubabarire ku byabaye byose. none burya mama wanyu niwe yatumye nza ngaha mukemera kumbeshera Natubwiye ko ugomba kutwirukana. Biba ngombwa ko dukora bijya kugira ngo bikunde twagume. Ariko ntitwari tuzi ko byoshikana. Ariko tubabarire ku byabaye byose. okay sawa mugize neza mama ko mwitahuye mukaza kunsaba imbabazi mukamenya ibyo mwakoze mukaza kubimbwirira no ngaha rero nababwira ikintu kimwe nimugende mu butungane genda muri sentare mugende ibyo mumbwiye ngaho bunyene murondere ministère public mumuvugisha ukuri hama bazobahamagaza nanje bamamagaza kugira ngo ivyo mwavuze biba nivyo kandi muzoba mukoze Ukuri ibyo nisezerano. Nta kintu na kimwe tutokora ku bwawe kugira ngo bikunde uve hano hantu. Kandi tuzobikora. Hama ikindi cari kitugenza hano. Twe dushaka kukubwira ko mama wacu nyene bagomba kudandaza irya parcelle. Ngo kugira ngo bumuke baje hanze. Je kintu nicaye ndaraba ndiga nuko twogurisha irya parcelle kugira turanka amahera bagukure ngaha. Rero twe twifuza kwikubwira kare kugira ngo niba ari bishoboka impapuro z'irya parcelle ntuzibaye. bagurisha parcelle sawa mugize neza mwakoze cyane sawa genda rero nibaza yuko nabumvise hanyuma ibindi ariko mushike mu butungane sivyo
Yeah. wowe ngene nakureze urashobora gukora ibyo bintu ukamura bijya bintu kubera ukemera kabisa kubikora sawa nyakubahwa iyo bari mwebwe mufise dosiye ya RC 7624 y'uwitwa Karikurubu Joseph. Ego iyo dosiye ndazinje ndayifishe situmwe yagirizwa kuba yafashe umwana ku ngufu. Ashaka ndabafashe kimwe muri bande kwanza. Uyu ni mutonya wanje igira uko ushaka Irene nanje tukamanira kizamire tusanzwe turabishwa ba nyene kwagirizwa kijya ca Joseph Karikurubu. Ico twe twifuza ko modufasha twe twifuza kuvuga ukuri ku byabaye byose ndetse no kucaha yagirizwa. Navuze ko wari mutonya wanje ndetse ni nawe yagirizwa ko yafashwe ku ngufu. Ariko ku byabaye byose navuga ko nta ruhara na rumwe twe tubifisemo usibye ko natwe twakoreshejwe ndetse tukakoreshwa n'uwitwa ko ari mama wacu ndetse akaba ari nawe mushiki wa muyomba wacu Karikurubu Joseph. Ariko urumva ko ku byabaye byose n'amatati yari hagati ya mama na muyomba ndetse biba ngombwa ko haba iterabwoba kuri twebwe kugira ngo bikunde tumwagirize ico caha. Ariko ibyo byose tuzi ko bizogera hano navuga bigeze. Rero ubwa mbere tubisaba imbabazi kumbura uko byagenze ariko mwumve ko natwe ataruhara twe tubifisemo. Rero ikintu twe twifuza nuko ukuri koja hagaragara uwitwa muyomba wacu akezwa. Nimba by'ukuri mushaka kumufasha ikintu kimwe no bafasha nuko ibyo uri kurambwira no ufatira icegeranyo hanyuma ko na Irene ari ngari we yamwagirije ko yamufashe ku ngufu ukagenda mu binsinyi hanyuma undi musi nawo nkazobabwira tukazobabwira icabwe mu butungane sivyo reka ndayifatira icegeranyo. Sawa cusinyira aha hano hamwe mwagize neza cyane n'uyu rero muragize neza cyane kuza kuduha umuco kimwe gusa amatoza aracyabandanya hanyuma tuzobamenyesha vuba isango ryo gusubira kurenguka kugira ngo mumenye icyo ubutungane buzaba bwafashe. Murakoze cyane. Sawa sawa karibu kandi. hama twaganiriye byinshi ariko hari ikintu cyaba kintera amakenga ino chambre iyi sigira mbona yuguru nuko tudakunda kuyikoreramo nyene gusa ubundi bwo iyo chambre ari ya grammaire atarava rero umva arashari ibintu byiwe n'impamvu tudakunda kwikoresha ubundi nta bindi. none mwe murafise ibintu byo guterekera mwakora kuko kenshi iyo abantu bafise ibintu byo guterekera hari akazu barubatse ugasanga akazu nta muntu n'umwe yemerewe kwinjiramo sinzi neza yuko mwebwe mutamuterekera. Oya nta birenze ahubwo nukera urumva akiri ibintu byiwe nturabikurayo rero niyo mpamvu tutayikoresha ubundi bwo nta bindi. ama ujya jewe aha turi ngaha mu rugo tuba turi umuryango ndibaza neza yuko
hajyanya woza muramfata nk'umuvyeyi wanyu nyene. Kenshi abantu bibaza yuko mukase w'umuntu canke winjire nyina w'umuntu ko mengana igikoko cyaje kubasahura. Oya, namba jewe ntazanywe n'urukundo uko umuvyeyi wanyu cyukuri yuwa maraso yo bafatana je nuko nyene nifuza kubafata, ariko kenshi na kenshi nkunda kubona imenga mu ngige gwa kure. Ariko no musi vraiment ndaryohewe kubona dushoboye kwicarana tukagiranira ikiganiro c'umuvyeyi n'umwana, byanezereye cyane. Hanyuma yego ni bon kandi natwe twabyishimiye kumva ko dushobora kunga ubucuti tukagufata nk'umubyeyi wacu. Ni bon, ushobora gusanga ariko ko tutari bwaganire kumbura, ariko ubu ni sawa. Ushobora gusanga ariko kandi twahora tubona ibintu hari bimwe mu bitameze neza, ariko muhisemo kuvuga ati ubu tuge kubera keza aka kantu ubona ko bera. Wow. Ikiyago cy'umwana n'umuvyeyi ni ikintu cyiza cyane. Guverinoma kandi naryohewe nanje. Okay. Ego. Hanyuma ndibaza yuko twogira umunsi umwe tugasohoka tukajya nk'ahantu hari akayaga tari mu nzu, hanyuma tugasangira n'ifana. Ndibaza ko bitopugwa nabi nko ma weekend. Sinzi programme wowe ufise muri weekend kugira ngo tushe gusohoka hama tuje gusangira hamwe nk'umuryango. Byiza cyane. Okay. Hego ni byiza gusa next week ni bon kubera iyi weekend nta basi c'est anniversaire vendredi kiretse tugize nka samedi ni bon kubera ndashobora gusohokana n'abagenzi banje vendredi nyene. Ufise annife vendredi? Yeah, this Friday. Okay. Sawa nta ngorane. Ariko tugiye samedi ni bon nta kibazo. Ni bien. Hanyuma hari umuntu tuba dufitanye gahunda, ndibaza twaganiye byinshi bisigaye n'amahoro. Ngomba nje kumuraba hakugibera hari ibintu by'ingirakamaro tugomba tuganira nawe nyene. Hama ndibaza yuko ni byiza cyane n'undi munsi bize bigenda uko. Sawa. Yewe Mugesera we yampaye byinshi. Mugesera we yampaye byinshi baje. Oya ngeshemwe dukenya kugira ngo apfire mu itiro, sinkene yuko apfa gafra bize kunzana ibibazo. Turakwiye utu. Nakimaza kumenya.
asa apanyikira umuti ndamutelefone oya no bansarishije oya nge nihangane Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Mimi. Happy birthday to you. Wow, thank you. Uyu munsi ni special for you. Naguteguriye ibidasanzwe. Kuko urazi ko ari wambwiye ati anife yanjye irageze nanjye nabyiteguriye inge ndakwereka mpuge urazi ko warambwiye yuko uyu munsi ufise anife nanjye rero nawiteguriye wabonye bimukunda cyane ndakuzi wowe barindira aha ni we wenyine sinkeneye umuntu n'umwe uhako abasigaye niba bukeneye ndabagurira gwawe ariko aha ni kubera wewe gusa ntengire numwe uhako abaza kubukenera ntuma ndabagurira n'ibiro 10 ariko aha ubwo nta numende buhena kandi sinkeneye umuntu numwe akugora ufungura n'umutima munda burete ndakuriye fungura rero fungura nta kibazo ndaza gufungura mbyutse oya tumose ufatana butano cyo butandatu nukuri hari abagenzi banje barangira anniversaire rero nahaze kandi sense shamba nze ndubuke basindatse gufungura byo andro ritsi kwanda zikundi bure umugabo numva nta kintu kumushobora gushamuka kamayenje kuruhuka ariko ndaza kwifungura nukuri nimba vraiment tumase uruka iminota 10 ntutebe nanje nta na hamwe nja nguma ndakurindiriye ko uri musi wawe uheziri direct nchenda gusohokana ugomba hose ndazi kukunda ikiyaga wewe okay wagize neza rero ndaza kwifungura navyo nta ngorane nta kibazo yabonye cyane yes shano riraho nenzi ko mpejeje abagikira umuti ko ntacu simva no munsi turahura telefone yanje ni kuzimya na telefone sinkeneye kuyikoresha no munsi sinkeneye umuntu aza kungura iri mu cyumba ntacu turahura kuva no yamburiye aje amahoro ishano riraho sha baramuhenze shasha ni telefone banyikira ibintu Sherry! Sherry! Navyo ni biki? Yo! Ningenze niburetse Imana kandi ndabukunda. Yo! Ahubwo reka ndetse. Sherry kuki ubutwara?
yampako uburete si ubw'iwawe n'abasikamu ndabigusabye uburete si ubw'iwawe urazi neza yuko dufise umwana afise anniversaire kandi urazi yuko ubu burete abukunda cyane ubure namuteguriye wowe ushobora gutanga kuburya wewe ubwo nawe namutegura ataraburyako umva ko wagize amakosa sherne navyibagiye ibi narikoze kubera wewe hajya umwana niyabona namukoreye aka kantu atizuca mfata nkasi hama na ya migambi yacu ikigira gute ikigenda neza azoshobora kutugora kandi sha ikivuze n'iryo sheri byose ndarigwa nta n'umunsi n'umwe wavyiyumviriye gute sheri jewe uyu mutwe wanje uriyumvira uyu ntubibona uko ubu tugiye kumufata mpiri ya kwe kajya gakobwa na kayuwayi gose yes nuko nyene ewa ni kumushyira ku murongo neza cyane sawa sheri nanjye nicaya sawa rero ingere ndabushyire ngaha mu kabati ego sawa cyo nkundiriye umugabo kweri imitwe gusa arayifise ubu tugiye kugafata mpiri bashaha ni sawa kweri ibyo navyimviriye gute ajya nakoze ikintu urabajya bana kumva badupinga cyane cyane je bangwaye bana ko naje mu rugo nk'umwasi wabo ariko nakwemeye ukuri mugabo buro bwanyishe ntugire ikibazo wewe ushaka n'ibiro 10 ndakugurira none wewe kuri uwi wanje ajya nakano akavirigire wewe naba ndakubwira buri gihe dutegereza kubashira ku murongo amasheri ndege kuba nditegura wanyemeye kungurira ikiro cy'uburete wowe ntugira ingora n'ibiro 5 urazi yuko amafaranga se kibazo sawa ama kambe nditegura sheri wanyu ndaje nyene sineba nimitege mutega imbeba none raba hari igiye gufatwa umugore wanje aha kaya gakobwa ni ngene katugora mutwi panga imipango uriko kayisambura nzokwihana n'undi munsi bana aha rero ndamuhejeje idiri yanje aho tayari nta n'ibindi très bien. Oui. Mubikariko. ariko ukuriza uko nabwa neza no kwitegura Ntutegura uko bose tujye kwa muganga. ariko ushaka no kwitegura n'itegura genda namba ntabwo uzigerageza ugaye nk'umuntu akuzi uzi ko uza kuba bisa atari n'imporora gusa urwaye ariko kandi ikindi ari no kumbwira ngo ujana kwa muganga kare
Tararinda mukureba bigere hiyo. Ngane ariko ndaje. Mshaka kumsaidia? Tuende wapi? Ngani kuzanya kazi hano. Urashika. Karibu. Merci. Nimwe mwabazanye n'umugwayi yitwa IGIRUKA Irene. Yego. Mugabo byanikana ko mbenga umugwayi yarasa n'uremje. Tubabarire gato kwera twe twatevye kumenya ko agwaye. Okay. Mu bipimo twakoze berekana yuko umugwayi bafise indwara y'igituntu. Mama musanze mubizi. Biganda kubaze abavyeyi banyu no bakomeye babagihari. Baraho. Umushakashatsi twabaranye dukora birerekana yuko umugwayi afise n'indi ndwara. Gusa iyi ndwara ni indwara bisanzwe iri simple nk'izindi ndwara. Indwara irenga kure y'igituntu afise. Yego. Gusa iyi ndwara ni indwara mu gihe ubana yinjiye witwara neza gashobora kurikiza nk'impanuro muganga yaba yaguhaye. Bashobora kubaho n'imyaka myinshi, imyaka 20-30 cyangwa 50. Iyo ndwara ibari yayo. Yego. Ni indwara kabisa. Ni indwara isanzwe. Iyo ndwara ibari indwara umugera wa sida. Umugera wa sida. Okay. Murakoze. Turashobora kuronka imiti nawe ashobora kubandanya afatira mu.
reka nanjye ndabijemwo ndabandika urupapuro bashobora kuja mu bandi mashyirahamwe ko abandi babikora mugabo nagiye nka muganga niza kubandanya ndabakurikiranira hafi menye ivyo umurwayi abandanya abaho neza uko abandi babaye. Murakoze cyane. Yego gace ndabikora. Iyo tabasaba bari kunsanga ngaho mvuye uyu nawe nibiki Uvuye kwa muganga. uyu nawe ngo rwaye ibiki ngo rwaye ibiki Agoye ngo narakunze. ubu rero hasigaye hari ingora z'abakuze n'iz'abana. Iyo ngora y'abakuze ni ingora nyabaki. Umwana w'iwanje jewe ngo umubwira wa sida. Iyi nzu rero isigaye ari imigera ya sida, sibyo? Imigera ya sida. Umviriza rero ikintu kimwe ngira ndababarire mwebwe babiri. N'ikindi ngira menyeshe wewe. Iyi nzu si y'imigera ya sida. Sawa? Nimba waragiye gusuma umugera wa sida hiyo, nuze kudandariza muri ino nzu. Sindabakeneye muri ino rugo. Sawa? Ariko byose se wabikoze mama. Jewe nabatumye mugende muzane umugera wa sida muri ino nzu. Dutumye kuzana ibijumba. Ikintu ushobora kubabwira muri uno mwanya, sinobihanganira niyo migera yanyu ya sida. Sinzi mama ngo ingwara z'abakuze ibyo kizirizwe kwicara nga muri ino nzu muzi yuko noyihanganira. Sindabakeneye muri ino nzu. Fatana nk'uko muvanye kwa muganga mumvire. Irene. Mama ngufashe tumujane kwa muganga. Jewe anyandutse. Hagarika ndababisa. Ikintu kimwe gusa ndakubariye. Singaruka muri na salo ndabasanga ngaha. Iyi nzu si imigera ya sida. Irene.
ariko mana nje ndakora iki koko ariko ibyo ndabikora iki koko mama yari kudufasha aribyo yadukoreye ariko ndatelefonate umuntu ufise wenyine ko ari mama undi muntu dufise ni mumba wenyine ni nawe raba ahantu ari kubonda telefone ndeko man ukwenda gusabye byikoreye mana yacu ariko urabona muyomba yari kudufasha rariyate ndagusabye mfashe nuko ko mama yaguma kuna simbona ikintu cyo gukora na kimwe ndabitse ko mama atari mpaka nyitabe n'ubundi Kids. Irene uranyumva? Mana, Dieu merci. Irene reka twizere kuza kumera neza, sibyo? Reka ndabe muganga kurara, sibyo? Kuri uno munsi uri hejuru kwigenekezo rya 30 ukwezi kw'indwi muri uno mwaka nyene INGARUKA yashashe muri sentare yayo ikukira i Bujumbura ku rubanza RC 76 24 Karikuru Joseph warengutse Karikuru Joseph mwene nde mwene nca mu bansi nandarugirire wagirizwa turabona ko yarengutse na ministère publique turabona ko ari gaho nyakubahwa ministère publique nashaka kuburana na Karikuru Joseph nyakubahwa juge president umushinga naye Karikuru Joseph yari inamuye kwigenekerezo ya 2024 ukwezi kwa kabiri mwaka 2022 afata umwishwa wiwe ku nguvu umwishwa wiwe akaba yitwa USHAKA Irene umukobwa wa mushiki wawe Kamikazi Karita n'umushinga nawe bivagumye Jean Claude ariko akora ubwo bubisha ababanyi barahaserutse baranamubuza gukora iryo bara ariko ntigeze abumvira ngo yugurure ahubwo yayugurura ariko hajeje gukora ico gikorwa kibi niho umuryango
ababanyi baciye bamushikiriza inyamiramabi. Inyamiramabi nazo zica zimushikiriza ubutungane kugira ngo ubutungane nabwo bukore. Murakoze. Kariko Joseph, urumva ivyo ministere publique akwagiriza? Hoho, hari icyo ufise ubivugako? Nyakubahwa, nk'uko vyama je nabonye umwishwa wanje yinjira mu nzu atora igikoropesho kugira ngo atangure gukora nk'uko yamabikora minsi yose. Haratangaye numvise atanguye gukoma induru, mbere inkuru y'umwana isubira inyuma. Cewe nagiye numva ifirimbi ivuga, ngiye ngo ndamufate ngo ndamutabarize nk'uko mbona umenga yarafashwe n'ibintu, aca ashira urushi ku munwa ngo ndamufashe ku nguvu. Nyakubahwa, jewe ico cyaha ntaco nakoze, nta n'ico nzi. Nikimenya yamenya baramwumvirije mu nyamiramabi, mbere na nyina baramwumviriza, n'ababanyi barabumviriza, hakurya nibantumye ko ngo banyumvirize. Nico gituma mubona narengutse ngaha, nosaba yuko ubutungane bwokora kugira bankure kw'ico cyaha. Murakoze. Nyakubahwa ministere publique, twisunze ibirego wareze Karikuru Joseph, nuko Karikuru Joseph yisiguye, hari ikindi kiyongeyeko. Aho imbere yacu turafise ikindi kintu, turabona neza abamwagirije aribo bagarutse ku mwezi, kanatsinda n'imikono barashiraho. Hoho, ubivuga kwiki? Nyakubahwa Jije President, mu gitabo cy'amategeko mpanabyaha twisunze ingingo yacu y'amajana 577, uwo mushinga nahe Karikuru Joseph ahanishwa n'ingingo y'amajana 579 mu gace kayo ka mbere. Murakoze. Karikuru Joseph, nta kintu ufise ukongerako? Nyakubahwa Jije President, je nosaba yuko ubutunganye bwonyeza nkataha mu rugo, kuko ndiyizi ko atacaha je nakoze. Amaraso kandi nashaka kunkurikirana. Nukuri muzoba babaye ubutungane. Murakoze. Urubanza rugiye mu mwiherero. Nkuko tuba twabwiye ko urubanza RC 76/24 rugiye mu mwiherero, ubu tugarutse kugira ngo tubamenyeshe ibivuye mu mwiherero. Twisunze igitabo cy'amategeko mpanabyaha cya Repubulika y'u Burundi, twisunze igitabo cy'ingene imanza zicibwa n'ingene ziburanishwa, twisunze ingene imburano zagiye zirakurikirana hagati ya Karikuru Joseph na ministere publique, umushinga ntahe Karikuru Joseph, ubutungane burakwejeje. Ariko saho bigarukiye, ikiyongeyeko nuko twisunze igitabo nyene cy'amategeko mpanabyaha mu ngingo yacu y'amajana 414
ku gace kayo ka mbere karavuga ati ku muntu abeshe ubutungane ahanishwa umunyororo uri hagati y'amezi 6 n'imyaka 2 mbere agashyirako n'amande ari hagati y'ibihumbi 50 n'ibihumbi 100 by'amafaranga y'amarundi canke kimwe muri ico. Ku bw'ivyo rero umupfasoni Kamikazi Karita n'umugabo wiwe ubutungane bubahanishije umunyororo w'imyaka 2. Murakoze. Ndashimira ubutungane bwo bwantunganirije mu gufata ingingo yo kunyeza kuko bwabonye ko atacana akoze. Nkashimira ubutungane kandi bwaciye bwisunga ingingo y'amajana 262 iri mu gitabo c'ingene imanza zicibwa n'ingene ziburanishwa. Nuko ababikoza ari bo baje kuvuga ko nariko ndahohoterwa. Niyo nari nkimenya ko icaha cyo gufata ku nguvu gihanishwa n'ingingo y'amajana 577 iri mu gitabo c'amategeko mpanavyaha. Hoho naho nasohotse ubutungane bukanyeza burya n'abandi bariyo bagirizwa nk'iki cana agirizwa ariko bataratunganirizwa. Mbega iki cyaha cyo gufata ku nguvu kirakogwa? Ego cyane kirakogwa kandi no guhana ababikoze barahanwa. Iki cyaha cyo gufata ku nguvu abacagirizwa ni bose boba baragikoze. Inyishiza nuko kira muntu yisiguye aza gutanga inyishu itandukanye. Nimwumve namwe igitume cyo cyaha gikogwa kwizera ibintazi abafumu canke abayiswa ubukene bwo kubura akazi bigatuma umuntu anwa ibiyayura mutwe canke inzoga z'umurenge hamwe zimukoresha n'ivyo atari gukora, kubaho udahanuza canke udahanurwa, kugira ubukunzi bw'amafaranga. Ariko rero ingaruka zo gufata ku nguvu burya ziriho. Ingwara zifatiye mu bihimba vy'irondoka, sida n'izindi, gutakaza ubuzima bigatuma ukorewe ico cyaha agumana ibibazo bitandukanye no gupfa akaziramwe urupfu. Birabuze iterambere mu miryango yaba uwagirizwa canke n'uwagiriza, gufunga igihe kirekire ukazova yataco wimariye mu buzima bwawe. Mbe none twobikingira gute? Kwigisha bene gihugu amategeko n'ingingo ihana uwakoze ico cyaha cyo gufata ku nguvu, kugwiza ubuzi no kugabanya kwicara mu marigara kuko niyo haviramwe ivyumviro bibi. Ico dusavye ababijejwe igipolisi kijejwe amatohoza kuri ico cyaha nuko boza barakora amatohoza yimbitse imbere yo gushikana uwagirizwa icyaha mu butungane, kuko ni naho bazomenya uwagirizwa ico cyaha ko yagikoze canke ko atagikoze. Mbere basanze n'umuganga yabeshe ahanwe yisuzwa amategeko. Ivyo dusavye ubutungane imbere yuko uwagirizwa icyaha ashikirizwa ubutungane nibarabe ko ibisabwa vyose bijanye n'amategeko ko vyubahirijwe, kuko umuntu amara imyaka myinshi afunzwe hama ukaza wumva ngo yambitswe izera na babandi babikoze bibereye ngaho nibahano. Kandi nukumenya ko uyo muntu afunzwe igihe kirekire arahombesha leta mu kumugaburira, kumuvuza, mbere no kumucungerera umutekano n'ibindi byinshi tutavugiye ngaho. Kandi ivyo vyose biza bisaba ko umunyororo acungerwa bikwiye kandi agaburirwa bikwiye kandi akaryama neza. Mbere na wa muntu yafungwa mugiye yambitswe izera yarakwiye gwabwindisha yakababaro kuko umva yuko biba yarahohotewe. Inkebuzo nayo amashirahamwe ajejwe gukingira abafashwe ku nguvu yozaragira amatohoza yimbitse kuwafashwe ku nguvu mbere n'uwagirizwa icyaha, mbere hagakogwa ico bita test ya ADN kugira bemeze ko uyo muntu yafashwe ku nguvu n'uwamufashe ari uwo nyene yafashwe. Mbega ko ndiko ndagenda nivugana nk'uwataye umutwe, uwo mbona aza kuvuga gute? Nibaza naho nidoze kazima ubutumwa bwashikiriye bene bwo. Reka nibandanirize.